babaza ngo imana yabo iri hehe. Bwira mugenzi wawe tinigi gituma abanyamahanga babaza ngo imana yabo iri hehe. Bwira abantu babiri canke batatu, niki gituma abanyamahanga babaza ngo imana yawe iri hehe. Hari ibihe by'ubuzima ushobora kugeramwo nawe wenyine ntiwironkere definition y'ubuzima by'ibihe uri kuracamo. Abakubona ugiye gusenga, abakubona uri kurakora ku kazi, ukazinduka wugurura ku kibanza ukorera, ukarindira umukiriya wapi, ukarima wapi, ugashyira ibintu ku isoko wapi, bikanga kugugwa, atamuntu ashobora kubitumbera, ugasenga cyane, abandi bakaguma bakudepansa, abavutse ubona bagakora mariage uhari, abavutse ubona bagafata indege, kandi wowe nta cyaha wakoze kirengeye amaraso ya Yesu gishobora gutuma Imana itakwibuka. Abapagani bakajya neza, ukavuga ngo Mana ko nahebye iki nkaheba nk'iki nkirindana, nagwanye intambara ishoboka kugira ngo nshobore kwibuka nawe. Why? Kubera iki amahanga yoshobora, kubera iki ngeze ku rugero abantu babazanya ngo ya mana yiwe iri hehe. Hari indirimbo imwe indyohera ivuga ngo ntabwo ibayihishe ibiri kumwe n'abababaye kugira ngo bace muri uwo muriro bawuvemwo bakeye. Imana iriho kandi ntiyigeze twihisha. Hari ibihe ushobora gucamwo abantu bakavuga, umwe akaguhaga abandi bakagufata, bakakwagiriza ibintu bimwe bigahera bakakwagiriza ibindi, ukagera ahantu ukavuga ngo Mana kubera iki wemeye ko bimeze nk'uko binzako, kandi nisonzesha, kandi ntasiba gusenga, kandi ndagutangira. Hari n'amajambo wanditse Zaburi Dawidi yavuze ngo kubera iki Imana amahanga yovuga, kubera iki imiryango yovuga, kubera iki inshuti zompagurukira zigatangura kubazanya ngo imana yiwe iri hehe, imana yabo iri hehe. Hari bishobora kubamwo ukidoga ngo none imiryango ntimbona, none runaka ntamona. Imana itakwibutse nta muntu n'umwe ashobora kukwibuka. Atari Imana ikwibutse n'umwana wikuriye mu nda yawe arakwibagira. Atari Imana ikwibutse n'uwo wagiriye ku gise, wababariye, wacumukuriye arakwibagira, akavuga ngo ntabwo uri mama waje. You know my mom. Umwana wigishije akamenya kuvuga uko avuga aragusuzugura, akakugaya, akakugwiza n'ubusa. Abo mwaruhanye nabo mwavunikanye, atari Imana ikwibutse barakwibagira, bakakwibagira, kandi ataho bagiye bahari. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ariko Imana yantumye irambwira ngo nze kubwira ko hari abantu Imana igomba gukura kigisuzugurira. Hariho imwe mu mbi nigeze kubabwira ishobora kuboha umuntu gushika ku rugezo umuntu atangura kwiyumvira mbega Imana nakurikiye niyo canke siyo, atangura gukekeranya Mana waravuganye nanje cyane ntiwavuganye nanje, ivyo wavuganye nanje nivyo canke sivyo. Hari abadayimoni bashobora gutera umuntu bagatangura gutuma umuntu atangura gukekeranya ivyo yizeye kari ivy'ukuri cyangwa atari ivy'ukuri. Hari igihe umuntu aza akagushinyagurira akakubwira ngo aho rero ngo nawe nguri n'ivyo uri kurakora ngo nzorabizogera, kubera abazi ivyo yakoze, abazi ko yakuboshe cyangwa yakuroze cyangwa yakoze ikindi kintu. Ngo aho nawe rero nguri kuradandaza ngo ndaraba, ngo nawe uri kuriga ngo reka tuzora, ngo nawe gomba urongogwe reka tuzora. Abazi ivyo yakoze.
unsuzuguye wisunze ibyo wakoze n'ibyuzi n'amakuru ya ekonomi n'ibindi byose uzi, ariko naje ndakunesha nisunze Imana yaremye ijuru n'isi imenyera kuri bino. Haleluya! Pascal aramuca intege, aramubwira ngo ntibiza gukunda, aramubwira ngo ntibiza gushoboka, aramubwira ibishoboka, aramuca ivuto, aramubwira ngo raba ntuzi no kwambara iby'intuze. Yambaye n'umwambaro wo kugwana, abona uramuroka, bamuhereza inkota, abona nayo ntashobora kuyifata. Hagana ibi bintu byanyu ntabyo menyereye, jewe namenyereye maviyoloji, ku mavi niho bikundira. Mumpereze icumba, ndakurahiye bazorindira ariko ntabyo bazobonanisha amaso yabo. Narinzi ko ndi kumwe n'abantu bizera nka batanu bari ngango batere haleluya. Narinzi ko ndi kumwe n'abantu bizera ngo batere haleluya. Aramuca intege, aramubwira ngo wewe gutsinda impossible, nawe aravuga ni nanje gutsindwa impossible, ndabandanya kandi ndashika kure. Atarambara urwaga, aravuga ngo ndagutera kandi ndakunesha ndagutsindishije Imana wasuzuguye nyene. Kubereka amahanga yo kwicara akavuga ngo Imana yabo irihe, Imana yiwe irihe, Imana asenga ni Imana nyabaki, Imana itamuhindurira ubuzima, Imana ikora ikintu gituma imvugo z'abantu zihinduka mu izina rya Yesu. Ala person umuntu akaza kuri wewe ahubwira ngo runaka mugenzi wawe ngo ntago ari umugenzi mwiza, ngo yambwiye uko nuko kugira ngo yaguteranyije hariya, arashaka nawe kuguteranya, akigira umwana mwiza. I like is a nice people, is a nice person. Never. Apana kuba repentance, apana ku mwana wa repentance. Turanwe ku muriro, ku mwemu yose irikira monitoringa ubuzima bwawe, ku mwemu yose irikira kurikirana ubuzima bwawe, ku mwemu yose ikurikirana inyenyeri yawe. Umuriro! Abandi baraza bakagushuka, aza ahantu yateguye umutego, abwira jya ko dukeya nta kibazo, ariko nawe ngo uransuzugura ibyo kujya kweri, ngo jya ko duke. Arabizi neza ko yasizemo sumi kikurangiza mu masaha. Jyakowe nawe ugacuja. Ndababwira umugani, ndababwira, vuga ngo utubwire, vuga ngo utubwire. Isoni zirisha ishano. Ntabyumvise? Isoni umuntu arakubwira ngo ijya soma ko duke, nawe ngo ya nawe sinosuzugura ibyo kujya byiwe yombona gute, nyumvira gute, ukacuja ukajya ibikwica, ukajya ibiguhitana, kandi uguma wumva ijwi rikubwira ibyo byo kujya bireke wa muntu, ayo mazi reka kuyanywa, iyo fana reka kuyanywa, ariko ngo yazogaragara gute mu bukwe kweri muri mariage, ngo ya nawe ngo abandi bose bariye jewe sinye. Kandi ufise ijwi ririko rirakubwira mu mutima, rikubwira n'ibyo bintu reka kubijya, aho ndakakubwira ni irindi jwi rikakubwira reka kugenda aho hantu, reka kugenda aho hantu, mugo kababwira ni bizogaragara nabi, boca banyiyumvira nabi. Kandi Satani yateguye kugufatira yo kugukoreshereza ibyaha, ngo acampe bacanyiyumvira gute, reka ngende kugira ntampe, wagenda pa abazimu bakaba baraguteye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Umuntu wese ahagaze inyuma yawe yipfuza yuko unanigwa, yipfuza kumaramara, icyo kintu ntago ari bukibone mu izina rya Yesu Kristo. Ndasubiyemo ngo ntabyo ari bubone mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nahagurukanye imbaraga n'ubundi bushobozi. Imana yangendereye mu ijoro, irambwira ngo uyu munsi muze guhindura imigambi y'abadayimoni. Change the plans, hindura iyo migambi. Haleluya!
akaza akakwibarisha nturarongogwa kandi azi neza cyane yuko impuzu yawe azi iyo yayimanitse, azi iyo yayimanitse akakuboha kugira ngo nturongogwe. Umuntu akaza akakubwira ngo uracari ngaha kandi azi neza yuko azi ko ariwe yakuboheye ngaho hantu, you will never move there. Akaba abizi neza, akaza kukwibarisha kugira ngo yumve ayandi makuru y'ibindi kundi bimeze, nawe kugira ngo acaja kongeramo ibindi, nawe nta banga wigirira. Ureka shareka ibintu byarakomeye byarapfuye ukacumuha amakuru y'ubuzima bwawe bwose, aravuga ni naka n'agahengekerezo kari gasigaye reka nakonje kukugara.